ndumiwe uko gura umuvyeyi ngo no gutabira ngo no kugira gute wumva ko arivyo biguhisha ubahiro wewe washaka ndamufukamire no nakuco hombi kivyo gutwari nawe ndakwajije umaze gufatana bangaho ubwo abo barayi umaze kumfata so umwe si babiri si na batatu si na bane si na batanu era kuwa mbere kumaze kufatana ndo mumaze gusambana kangahe ico si kibazo canje no nico ni kibazo cawe awe ni kibazo cy'uwo dodonye kamera mumaze gusambana kangahe kamera eka sina twege igete mumaze gusambana kangahe reka tuvyihoze reka amadetse tuyare Mireye sumuhabara wawe Mireye n'umuhabara wawe aguri kuramuvuga kubera utaherutse nyeka kumubona oya ndacyakubwiye wa muzungukazi wawe wiyo mucara amaso umuhabara wawe reka uburaya man wowe urazi ko yuko bitakunze Hero bakozi wa INYISHU Media mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mikoro za INYISHU Media kwa message y'icyo bane sibyo bisanzwe inyuma ya kamera kumwe na Bobo Vanchi no mu cameraman Vitoramo neza akora ibintu bigashimwa muri no misi atakibazo na kimwe kibayemo turabwiza mu tubahereza ibintu bimeze neza kandi vy'umuti bimeze fresh cyane na cyane ko ivyo dukora bima birimo indero runtu nagateka runtu ndetse n'izina rya buri muntu wese nkuko bisanzwe turi kumwe na muhungu afise indero ya desa sinovuga ko ari ya desa ahubwo ni nkya truwasa nakoze bishoboka byo kugira ngo ushobore kumuronda ushobore kuvugana nabo ubuherutse mwarabonye ko yatso kubita papa wiwe ndavuga ati ni nasi yamukoreje ikiganiro dadasutwa niwe yamukoreje ikiganiro se wiwe areka aramufasha ibintu mugabo biza kurangira areka mufata nko menga si umuvyeyi nka menga si umuvyeyi wiwe ndavuga ati nk'umuntu yigenga areka ashobore kumurondera ashobore kuvugana aduhe umuco wo kuri ivyo bintu atubwire uko vyifashe ivyo bintu muri uwo mwanya cyatuma areka arabikora canke cyatuma abere muri uwo mwanya vivi musazi fresh uwo wagize indero je udatanguye kutanyakereye mu kuntuka sindi muri mudo yo gutukana no munsi uhora wa muri mudo yo gutukana uri kutoka papa wawe gusa yabaye ngombwa nevye ukuri nyene ujya nisowe yakuvyaye canke yakutora toye mu baraba yaramvyaye gute ushobora guhangara umuvyeyi yakuvyaye ngo ugira umwatake n'amakofi none ari karanzanira uburofa no mutabiranye uburofa ku muvyeyi yakuvyaye arakurira ko urugeze ngana uca utangwa kwitwaza ngo reka kuzana uburofa none we nabaje gutohoza amakuru yuko uko mbayeho je n'abavyeyi bana bo je sindiko ndatoza ko jeho ivyo ndakubazwa kubimbarira ndagutabira amakofi nivyo ari gukubita so wawe je ndabigukubita kuno kutagira indero umuntu nzobona wese ariko arahangara umuvyeyi yamuvyaye ikizokwa nka kuneza nzogikora kunabi sawa gerageza hama ibya papa kwanza twaye tubiveko none je ndafise ikibazo kimwe none we niwabyara umwana ukamugabira ikintu uzogaruka kandi ukimubaze mu gihe uzoba warakimugabira none nyamba yarakuvyaye hama akakugabira akaba yabonye ko ivyo yaguhaye yakugabiye ataco biriko birakumarira n'ubu kigenda kumwaka isabune ukiba mu nziwe yaguhaye ivyuma nkabijya vy'ukuri urabona ko ari neza kuri wewe ari we vyokorohereza nene yambyaye kugira nze ndamugoza icari cyo cyose nkeneye nyamwe ubona ko uri kugoza kuri buri kimwe cyose si muri mpamvu bidahora bitoye wabitoye kubera iki kandi wumva uri wo kumugora igihe cyose sinamugora buri gihe cyose ndamugora gusa bibaye ngombwa kuko ibyo yampaye ndabyifashisha ndetse bikanangurira n'agasabuni ariko si ngombwa aca azaraza kuntangaza imbere y'abantu ati je yarangabiye na je nari kubyirondera nubwo atari kungabira mbe hajye urubatse cyangwa urashara umusore ndacara umusore ufise abagore bangahe n'abana bangahe nta numwe fise nta n'umwana numwe fise mu rukundo ndi mu rukundo unanye n'umukobwa bita gute si ngombwa umumenye izina gusa ico nzi co ni mwiza kuri jewe aho ndumva ntabwo mwemera ko yubumwemera kumuvuga naco vyari gutwara canke ne babande umwemerera niyo muri kumwe inyuma y'abantu udashobora kumwemera shaka ndamukubwira uzoca ugenda kumutereta je narahejeje ntabwo notereta kandi waterese ndamuteresa akarenda nyemerera ntiyo bagukunda uko umukobwa hajya hari ibintu hari amakosa mukunda gushira ku bahungu ata amakosa bafise wowe ukundanye n'umukobwa ubundi munga akaza akamutongoza akamwemerera ni nkuko yo kwemerera ubundi muhungu wowe utanazi buryo mukungu nta kosa remwe abafise
amayo dosiye y'umukunzi wanje tuyive ko tuje mu bindi nituyivaho ko niyo mpagaze ko cyane urafise umukunzi wavyemeye nyamba utamwemera mbwira ati ntawe nemera nta kamaro ko mukubwira ariko nyamba vy'ukuri mukundanya kumubwira nta kibazo byari bigutera. yitwa Dodo muri inyishu media. Dodo wahehe muzima musanzwe usanze akora iki? si ngombwa umenye ibyo akora. we mu buzima busanzwe ukora iki? mu buzima busanzwe je nkora byinshi bimwe bimwe sinona bishobora no kubivuga. muri ivyo vyinshi vyumva ushobora kuvugamwe n'ibiki? muri ivyo vyinshi uvuga, muri ivyo vyinshi uzi, ico ubona ushobora kuvugamwe n'icyaha? cyo navugamo cyoba kimwe cyonyene cyo mwasanze ndiko ndakora ujya munsi munyagiriza ngo nakomeje gukubita papa, nta kindi ndibaza. none kwavuga ko uyo Dodo umukunze ari umukobwa umwe gusa canke mukundanye n'abantu? ndamukunze wenyene, nta wundi muntu umuvanganije nawe? bajya papa wakwagiriza ko nabo mu mazi mugenda gupomporana hiyo n'ahandi navyo nibiki? cyana amajambo yiwe, majambo y'abavyeyi bazi yuko amajambo y'abavyeyi kusanga ari hatari, ariko je kuri je nta kimwe niyagiriza. papa wamaze kubikwagiriza bijya bintu nk'umuhungu wiwe ufise indero, wagaragaje ingeso mbi, wagaragaje ko umenga nta ndero ufise, wagaragaje ko umenga ntumwubaha imbere y'umuntu bwo kutese kwari gutegerezwa kwitwara umuvyeyi kubikwa bwo umuvyeyi ngo no gutabira ngo no kugira gute, wumva ko ari byo biguhisha ubahiro wewe? washaka ndamufukamire none udafukamire so wowe ufukamiranye ubona ufukamira Imana yonyene fukamira ninja uwo mudodo wawe hana nawe nyene sindamufukamira gusa bibaye ngombwa we no mufukamira bivanye n'impamvu yo bituma umufukamira. bakoze w'Inyishu Media murumva ko abantu b'iki gihe, abasore b'iki gihe vraiment sinovuga ngo tureze neza, sinovuga ngo tubayeho neza, ahubwo turagize cyane ko sinumva umwana w'umuhungu nk'uyu ashobora kubwira se wewe ngo no gutabira ngo no kwataka amakofe ngo wogira gute, kandi vyerekana ahantu ari ivyo. Fabrice, guheba uburaya vyo gutwari umaze gufatana bangaye? guheba uburaya ubona ko woco hombi iki vyo gutwari? nawe ndakwajije umaze gufatana bangahe? ubwo abo barayi umaze kumfata si umwe, si babiri, si na batatu, si na bane, si na batanu? era kuwa mbere kumaze gufatana. Ndo mumaze gusambana kangahe? Ico si kibazo canje, none ico ni kibazo cawe, awe ni kibazo cy'uwo Dodonye. Kamera mumaze gusambana kangahe? Kamera eka sina twege igete mumaze gusambana kangahe? reka tuvyihoze, reka amadose tuyare. Mireye sumuhabara wawe? Mireye n'umuhabara wawe aguri kuramuvuga kubera utaherutse ndeka kumubona. Oya ndacakubwiye wa muzungukazi wawe wiyo mucara amaso umuhabara wawe reka uburaya man. Wowe urazi ko yuko bitakunze nyene kubera umva ko namutoye isanu gusa natari ni bukebuke. Fabrice, nagenda guhanura nk'umugenzi, reka ibintu by'uburaya, reka ibintu by'ubuhimbiri si vyiza, rekana n'uburaya, garukana agatima k'umuntu. Papa kandi nk'uwo sanga utaramusaba imbabazi zikina namukoshereje. Fabrice, nyemerera basi ushobora gusaba papa imbabazi kuko by'ukuri waramubabaje. Ntushobora kubwira umuvyeyi wawe ngo no gutabira ngo no guha amakofi. Umuvyeyi yakuvyaye yakureze urakura ntagute mu ibarabara ukarinda ugera ngaha mugabo uri kuvuga ngo no gukubita amakofi. Wumva by'ukuri ko ari umunezero wawe? Atari uremera ko umunsi no guhuza nawe musaba imbabazi? bibaye ngombwa natasubira kumbwira nabi nko yambwiye nawe ujya munsi nashobora kuzimusaba, ariko abandanije n'ubundi je nawe sinumva ko tuzohuza. Okay, bakoze w'Inyishu Media, reka tubashimire cyane. uyu muhungu twari kumwe n'uko turavugana byinshi, ariko reka nizere ko bigiye kwenda neza. Nukurije mu buzima se nkunda umuntu agomba gufatana mu muvyeyi wiwe canke umwige mu mama wiwe kubera ko atari vyiza cyane. Reka tubashimire cyane kuri mikoro z'Inyishu Media. Mwari kumwe na Mr. Swingi canke Marie Swingi, inyuma ya kamera mwari kumwe na Bobo Vanchi no mu cameraman atanga image zimeze neza nko bisanzwe. Reka tubashimire gose. Bobo izimirize kamera.